Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe. Itangazo muvuga je ntaryo nabonye nk'umushikiranganji. Nabonye ibihuha bica kuri WhatsApp. Abantu amambasade arafise ukumwe nakorana na Reta ariko ikintu kibateye amakenga bandika ico bita note verbal bakayirungika mu Umushikiranganji tukayikorerako. Kugeza uno munsi iyo note verbal ntayo ndabona. Urumva rero je nico gituma mvuga ati nabonye ibihuha kuri WhatsApp. Abarundi nka bose nkaba mbona ariko bakoresha WhatsApp. So ibitangazo byanda bahumuritse ndabwira yuko nta ngorane nimwe iri mu Burundi amahoro n'umutekano turabihagarariye. Na cyane cyane ko nabe n'igihugu nyene barabihagarariye amahoro n'umutekano. Yariko ndababwira ko nta misi iheze abashikiranganje bose baciye mu ntara zose. Zo ntara zose rujya rukurukuru rwavutse. Nta nimwe abashikiranganje bataciye wo kwivuna abansi ubutungane w'intwara hagati mu gihugu n'umutekano eka n'abandi bashikiranganje bose barahaciye. Nongaha mu gisagara mwaravyiboneye ufise amaso yerekwa bike. Abene igihugu bafise amakenga y'umutekano barayavuga. Nta na kimwe batubwiye. Ubwo twe twibaza hariho izindi nyungu ziri inyuma. Cyane cyane murazi ko imisi mikuru twayikoze neza yo guherakeza umwaka. Nta n'urusoro rwavutse sinzi ko mwakurikiye mu karara. Imigwi y'abicanyi yari yigize akagarama Ruganda yose yarasambuwe guhera yari yatangiye gukora mu mwaka wa 2016 kandi barafise n'uburyo bwinshi yose yarasambuwe ubu bose amadosiye yabo mu tungane ariko arakorwa. Twibaza ko ibyo bihuha ibyo gushaka guca intege abene gihugu mugabe n'igihugu nabo ntibahendwe abene igihugu ntibahendwe nibaje ku kivi bakora ibikorwa byo kwiteza imbere niba bavuga ngo umutekano ugomba uhungabane ngo amasora agomba avuge ngo grenade zigomba ivyo nabonye kuri WhatsApp. Twebwe WhatsApp turabisoma mugabo twashaka guhumuriza abene igihugu ko ivyo bintu twebwe tuzi ko ari binyoma n'urukurukuru rushaka guca intege abene igihugu rushaka guca intege abagendera Burundi ntimugaruke tuburya abarundi bari ku murindi w'iterambere dusange twese twagiye kwinyegeza cyangwa urabona ko tuko turuhungura abarundi benshi bari barahutse babu gihugu tuko turababwiye ati nimuze ntishobora kuja guhungura abantu tubazana mu gihugu tutari sire ko ari gihugu citunganije neza kujanye n'amahoro n'umutekano. Mugi ivyo ntibiduca intege na twebwe kuko turakurikirana twebwe ku musi baba matari bariho bamustanteri banyumba 10 abajejwe inyamirama biziriyo mu gisirikare ku mibibe z'igihugu niyo kira noneho mwarabonye ko nejo bundi twarungitse igisirikare kuja gufasha muri Kongo uko twe twari kuvuga ngo tugiye gufasha abandi twe natwe dufise amamenase tugomba dutera oya twari kubanza kwikingira. Uno musi rero igihugu ni nyabagendwa nta ngorane nimwe ihari ubukozi bw'ikibi buhari mu gihugu abonkozi z'ikibi zose tuguma tuzegeranye ku musi nta musi numwe tudafata inkozi z'ibibi mugabo hakuru twe bico duvuga tukati nugukinga turakinga kandi abene igihugu bari ku kivi nyamiramo ziri ku kivi abasirikare bari ku kivi nta ngwane nimwe iri mu Burundi ni mutekano abene igihugu batekana nta kibazo n'abashaka kugendera Burundi nejo nibaze nta kibazo na kimwe kiri mu Burundi. Kwitwararika gucandagisha umwana ku gihe ni kimwe mu bintu nyamukuru bigaragaza urukundo rw'umuvyeyi ku mwana wiwe.